Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Ndaguhaye kaze nshuti nawe mugenzi mukunzi washimye kubana natwe muri kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya usanzwe utegurirwa n'ishirahamwe Transworld Radio mu Burundi. Ndakuramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo n'ubuntu bwiwe bibane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona sanzwe ndagushikiriza zino nyigisho. Mu cigwa cacu giheruka twihweje amajambo Elifazi yabwiye Yobu amutegesha ngo areke kwitsindanishiriza. Twaciye twumva ingene Yobu nawe yishuye Elifazi. Twokwibuka yuko Elifazi na bagenzi we bashimikiye ku kwemeza Yobu ko akwiye kwihana icaha yoba yaranyegeje kigatuma agira ibyago vyinshi. Yobu nawe yashimikira ku kwiregura yemeza yuko ahageze ari umugororotsi. Muri bagenzi ba Yobu harabaye ryahiganwa ryo guterana amajambo mu kurushanwa. Bagenzi ba Yobu uko ari batatu bari bamaze kuvuga ibyo biyumvira ku vya Yobu, kandi bose Yobu yari yamaze kubishura. Hari hageze ko bafata ijambo ubugira kabiri, kandi Elifazi niwe yatanguye. Turibuka yuko mu ntango Elifazi yari yagerageje kuvuga ashiramwo ivy'Imana, akavuga n'ivyo yoba yareretswe kugira ngo Yobu amwumvirize neza kandi amwumve. N'uyu munsi turumva abakristo benshi bashinga intahe mu majambo menshi, ariko ugasanga ayo majambo arimwo ay'ingirakamaro make cane. Usanga mu ntahe bashimikira cane ku bintu vyinshi baciyemwo, ariko bakavuga bike ku vy'Imana yabakoreye. Dukwiye kwama twitwararika gushinga intahe twishinze hakuru ivyo Yesu Kristo yadukoreye, maze ibindi twaciyemwo navyo bikaba bike. Bikuru gusa nivyo dukwiye guserura. Amajambo menshi ya Elifazi yavuga ivyo yaciyemwo n'ivyo yagendeje. Umuntu nk'uyo biragoye kumuhanura. Mu cigwa c'uyu munsi turashishikara kumva amajambo ya Yobu yo gucura intimba, hanyuma twumve ingene Biludadi nawe yongeye gufata ijambo ngo aharirize Yobu mu vyo yarahejeje kuvuga. Twarangije icigwa cacu giheruka Yobu ari mu marira menshi kandi yabona ko urupfu rumwegereje cane. Umunsi rero mu cigwa cacu gishimikira ku majambo dusanga mu gitabo ca Yobu mu gihimba ca 16 duhereye ku murongo wa 18 turabandanya dushike mu gihimba ca 19 umurongo wa 4. Yobu rero yaravuze ku murongo wa 18 muri ico gihimba ca 16 ati: wasiwe ntutwikire amaraso yanje, gutakamba kwanje ntikugire aho guhengeshanya. Yobu yaraboroze cane asaba yuko isi itotwikira amaraso yiwe. Yagira ngo amaraso yiwe nayo yohava ataka agatakamba imbere y'Imana nk'aya Abeli. Turabona ku murongo wa 19 naho Yobu avuga ati: raba n'ubu icabona canje kiri mw'ijuru, uwunyishinze ariyo mw'ijuru. Bibiliya iravuga ko Imana idufise ku rutonde. Harabavuga ngo ivyo ntibishoboka kuko Imana itokwicara ku ntebe ngo ice yirundanirizako ibitabu. Mugenzi wanje, erega Imana ntikeneye kubanza kwiremereza ivyo bitabu. Kubona umuntu buntu yarashoboye gukora akamashini gatoya kitwa ordinatere kagashobora gukwirwamwo ibintu vyinshi cane, ivyo bikwiye kutubera icigwa. Mbega none Imana yatanze ubwenge nk'ubwo
niyo yobura uburyo butangaje bwo gutunganya urutonde rw'abantu. Ntitwomenya ingene Imana ibigenza, ariko icyo tumenya ni uko Imana ibyo dukora byose iravyandika. Hari aho numva ubwoba bw'ibibi byose byoba byaranyanditsweko, ariko ndashima Imana kubw'ubuntu bwayo bwatumye Yesu Kristo amvira kugira ngo nkugwe kw'ibyaha byanje. Turavye rero ku murongo wa 20 wo muri ico gihimba ca 16 mu gitabo ca Yobu, haravuga ngo abakunzi banje barankengera, ariko ijisho ryanje risuka amosozi imbere y'Imana. Iryo ni ijambo ryerekana neza ingene Yobu yari amerewe, ari harya hantu yari yizinze amosozi yisuka. Abitwa abakunzi biwe nibo bamukikije, bamurabana agakengere, bamwita indyarya n'umubeshi, umunyabyaha. Mu by'ukuri ntibari bamuzi neza. Twarabonye ko ntibari bazi Imana, nabo nyene ubwabo ntibari biyizi neza. Yobu rero yari yibereye imbere y'Imana, ariko aracunjuburira amosozi. Turabona ku murongo wa 21 naho avuga ati, kugira ngo habeho uwitsa iby'umuntu ku Mana nk'uko umuntu avugira mugenzi we. Iryo ni ijambo Yobu yavuze n'amarira menshi, kuko yari azi ko abwira Imana. Ese ingene ari byiza kuba dufise uwudusengera, ari we muserukizi wacu imbere y'Imana. Uwo ni Yesu Kristo. Uwo ni wa muhuza tubona mu ikete Pawulo yandikiye Timoteyo rya mbere mu gihimba ca 2 umurongo wa 5, aho yavuze ati, kuko hari Imana imwe kandi hari umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe nyene n'umuntu ni Kristo Yesu. Mugenzi wanje, Yesu aragomba ko wewe nanje twomwizera kugira ngo atubere umuhuza yoduhuza n'Imana asangwa tutari bwamwizere. Ndashima Imana yuko jewe namaze kumwizera, ndemera ko yampuje n'Imana Data. Amajambo yerekana umubabaro wa Yobu turayabandaniriza mu gihimba ca 17 co mu gitabo ca Yobu, aho dusoma ku murongo wa 1 ngo, impwemu zanje ziraheze, imisi yanje irashize, imva iranyiteze. Yobu yari yarasinzikaye, ibyo kwiyuhagira ntibyavugwa. Imva gusa niyo yari imurindiriye, nawe nyene yarumva ko ariko arapfa. Ku murongo wa 2 yabandanije kurira avuga ati, erega abacokoranyi barankikije, ijisho ryanje nta kindi ribona atari agasomborotso kabo. Yobu yariko arapfa, abagenzi biwe nabo bamukikije bamutwengera mu ijigo. Byari biteye agahinda. Abagenzi ba Yobu bari bazanywe no kumugarukirako no kumuremesha, ariko icyo bakoze kwabaye kumuhaririza no kumwagiriza ibyaha atakoze. Mugenzi wanje, n'ubu munsi birashoboka ko abakristo bamwe bamwe basaragurika kandi bagatwarira hejuru, maze bigatuma bananirwa no gufasha abari mu byaha. Niko hari igihe c'amajambo akomeye yo gukara, nk'uko Imana hari aho yakariye cyane Yobu, ariko kandi twomenya ko ariyo yamuremesheje ikamugarukira. Imana niyo mucamanza kandi niyo nyene imbabazi n'ubuntu. Ku murongo wa 3 w'igice ca 17 haravuga ngo, endase tanga ingwate, unyishinge wewe ubwawe, uwundi twokorana mu ntoke duhanye isezerano yobande. Yobu yabasabye ko bokwigora bakamukora mu ntoke. Aravuga ku murongo wa 4 n'uwa 5 ati, maze arangiza yongera kwemeza ko ari kumvira. Kuko wahishije ubwenge imitima yabo, nico gituma utazobashira hejuru. Umuntu ashengerana bagenzi biwe ngo banyagwe, amaso y'abana biwe azokoboka. Yobu yabivuze yeruye ko atagomba ko bagenzi we bamusasa kwa karimi. Yashishikaye ayo majambo yo gucura intimba, maze arangiza yongera kwemeza ko ari kumvira. Tubandanije gusoma ku murongo wa 13, Yobu aravuga ati, ko nziga kw'ikuzimu ariho iwanje,
nkabashashe uburiri bwanje mu mwijima. Ntiyari afise ivyizigiro ko azova kuri rya yarara yari yicayeko. Yiyumvira ko ariho azoryama maze agahwera. Reka twumve amajambo Yobu yarangirije kw'ico gihe, dusomye kuva ku murongo wa 14 kugeza ku wa 16. Havuga ngo, nkaba mbariye rwagobo nti ni wewe data, nkabarira n'inyo nti ni wewe mama, kandi ukaba na mushikanje. None ivyizigiro vyanje biri hehe? Kandi ivyo vyizigiro vyanje ninde azoruha bibona? Bazomanuka bashike ku myugariro y'ikuzimu, igihe nzoronka uburuhukiro mu mukungugu. Yobu ariko aravuga ngo bazomanuka bashike ku myugariro y'ikuzimu, igihe nzoronka uburuhukiro mu mukungugu. Hano rero aravuga ko ari hafi y'ugobo kandi ari hafi y'ukubora. Ivyo vyose vyari bimwegereye kurusha se na nyina. Urupfu rwari rumwegereye kurusha abavyeyi bamuvyaye. Umubiri wiwe wari witeguye gusubira mw'ivu. Yobu rero amaze kuvuga ayo majambo, umwe muri ba bagenzi biwe ari we Biludadi yaciye yongera gufata ijambo aramuhaririza. Bwari bubaye bugira kabiri Biludadi afata ijambo, kandi nta kintu gishasha yari afise avuga. Yashishikaye mu vyo yamenyereye vyo guca imigani no kudondora ivyo muri kahise. Reka rero dukurikira ijambo rya Biludadi nk'uko turisanga mu gihimba ca 18 c'iki gitabo ca Yobu. Turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 3. Haravuga ngo, maze Biludadi w'ishuhi arishura ati, muzogeza ryari kurondera amajambo? Nimwiyumvire hanyuma tubone kuvuga. Ni iki gituma tugereranywa n'ibikoko tugahinduka nk'abatagira ubwenge mu maso yanyu? Mu by'ukuri ayo yari amajambo yo kuzibiza Yobu, aho yamubwira ati, nuhore tuvuge twebwe, wewe nuhore gusa wumvirize ivyo tuvuga. N'ivyo wavuze ntiwari ukwiye kubivuga, wari ukwiye kutwumviriza konyene. Bose rero na Yobu arimwo bari bakwiye kureka kuvuga bakumviriza, ariko ico gihe ntibari biteguye kumva ijwi ry'Imana. Imana yari kirategura Yobu ngo azokumva ijwi ryayo, kandi mu nyuma Yobu yahavuye yumviriza. Hano rero Yobu arabaza ya Biludadi igituma asuzugura bagenzi biwe. Inyishu rero iratomoye, yabasuzuguye nk'uko nabo bari bamukengereye. Ico gihe habaye uruhagarara rukomeye hagati ya Yobu n'abagenzi biwe. Ubwa mbere bari baje kumugendera nka bagenzi biwe, ariko ntibabaye bakiba bagenzi biwe na gatoya. Reka rero dushishikare kumva amajambo ya Biludadi ku murongo wa 4. Havuga ngo, wewe witabagurana ishavu ryawe, mbega isi yohebwa ku bwawe, canke igitandara cokugwaho ku bwawe? Aha naho Biludadi yari karabaza Yobu ati, wibaza ko Imana izokwemera ko isi yomera nk'uko ugomba? Twibuke yuko Biludadi yari umuntu akunda kuzirora ibya kera. Arabwira Yobu rero ati, mbega aho udukengera ngo ntaco tuzi, ukongera ukanka ivy'Imana tukubwira, aho ngo niho wova mu mutego waguyemwo? Tubandanye dusome ku murongo wa 5. Naho Biludadi ashishikara kuvuga ngo, nukuri urumuri rw'umunyakibi ruzozima, kandi urubeya rw'umuriro wiwe ntiruzokwaka. Ivyo vyose vyavuzwe vyari ivy'ukuri, mugabo rero ntivyaraba Yobu na gatoya. Turabe ku murongo wa 6 kugeza ku murongo w'8. Naho havuga ngo, umuco uzocura umuzimagiza mu nzu yiwe, n'itara rimanitse hejuru yiwe rizozima. Intambuko ziwe z'inkomezi zizopfunywa, imigabo yiwe ubwiwe nizomutsinda hasi. Erega ibirenge vyiwe nivyo bimutsinda mu mutego, agaca kumushibuka. Biludadi yabwiye Yobu ati, warafashwe mu mutego nk'ifi, kandi si ukubera ikintu twoba twarakoze. Tweho turi ngaha kugira ngo tugufashe, ariko nturi kuratwumviriza. Uri mu mutego kubera icaha kiri mu bugingo bwawe. Bananije gusoma umurongo w'9 n'uwa 10. Naho Biludadi amubwira ati,
ikigamo kizomufata igitsinziri, umutego uzomucakira. Impururu yo kumufata ihishijwe mu ivu, umushibuka umutegeye mu nzira. Mbega ikigamo ni iki? Ikigamo ni umutego. Biludadi rero avuga ati umutego uzogufata. Mbere warafashwe n'umutego nk'ifi kuko wariye ico baguteze ngo ufatwe. Biludadi rero yakunda gukoresha utujambo ducumita kugira ngo yobababare, yisuzume, yikebuke. Biludadi afata amajambo yerekana ingorane agaca akurikiza ko ingaruka zazo. Iyo avuze ingorane ukutariko n'ingaruka zica zivuga ukutariko. Nkaha Biludadi yashize imbere ijambo yari asanzwe agomba gusohora rivuga yuko Yobu yaguye mu mutego ari wawitayemwo. Reka twongere turabe muri iki gihimba ca 18 c'igitabo ca Yobu, umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 17, haravuga ngo azoterwa ubwoba n'ibimukanga irya nino, bizomukinagiza vyomye ku bitsinziri vyiwe, inkomezi ziwe zizomagwa n'inzara, kandi ibyago bizoba bibunze iruhande yiwe. Ingingo z'umubiri wiwe zizomigwa, mbere imfura y'urupfu izozimiragura. Azorandurwa mu rugo rwiwe yishimira, azokwegerwa imbere y'umwami w'ibiteye ubwoba. Abatarabiwe bazokwinjira urugo rwiwe, ibizuku bizosukwa ahantu yahora aba. Imizi yiwe izokumira hasi, n'ishami ryiwe rizokabiranira hejuru. Kwibukwa kwiwe kuzozimangana mu isi, kandi izina ryiwe ntirizokongera kuvugwa mu nzira. Biludadi rero avuga ati umubiri w'umunyakibi uzotabagazwa n'indwara, umuriro w'Imana uzoturira aho yahora aba, kandi izina ryiwe ntirizokongera kuvugwa. Kandi ayo majambo nayo nyene ni ay'ukuri, ariko ntidushobora guca tuyashira kuri Yobu. Hari amajambo menshi usanga yari ay'ukuri, ariko akaba ataraba umuntu umwe. Nico gituma dukwiye kwiyubara mu gikorwa co guhanura no gufasha imitima. Ico gikorwa hari abakristo benshi bagikora bakoresheje ubwenge bwo mu isi. Hari aho bagenda bisunga ivyiyumviro basanzwe bipfuza gushira imbere, bikaba ari byo bagomba kwemeza abantu naho vyoba bitari ivy'ukuri kuri bo. N'impanuro zica zicika ibihari, hakabura amajambo yo kuremesha abafise ingorane. Uko niko abagenzi ba Yobu bananiwe no kumuremesha, arico cari kibazanye. Biludadi rero aravuga ko abanyakibi bagwiye kurandurwa, kandi ivyo ni ivy'ukuri. N'ubu munsi wibajije ububasha bw'abanyakibi bamwe bamwe baciye mu isi nka Hitler, Staline n'abandi. Bari abategetsi bahambaye, ariko bagize agahotoro ubuhizi. Uraravye rero ico gihe cabo womengo ntibari gupfa, ariko babayeho igihe cabo hanyuma barapfa. Amajambo ya Biludadi rero avuga ivy'ukurandurwa ntiyari akwiye kurabishwa kuri Yobu nk'uko womengo niwe munyakibi yariho. Biludadi rero yarashishikaye kuvuga ku munyakibi nk'uko tubisoma muri kino gitabo ca Yobu mu gihimba ca 18 umurongo wa 18 ati azokwirukanwa ave mu muco aje mu mwijima, mbere azocibwa mu isi. Ivyo vyose ni vy'umunyakibi yiteze, ariko rero ntibikwiye guhererezwa kuri Yobu. Ku murongo wa 19 n'uwa 20 Biludadi avuga ati ntazogira umuhungu canke umwuzukuru mu bwoko bwiwe, canke uzosigara aho yahora. Abazoza inyuma yiwe bazotangarira umunsi wiwe, nk'uko abamubanzirije imbere batewe n'ubwoba. Nta numwe rero atipfuza kugira abahungu n'abakobwa mbere n'abuzukuru. Mbere hari naho usanga abanyakibi ari bo bafise ivyo vyose kandi vyinshi.
ariko igihe Biludadi yavuga ayo majambo yari azi ko Yobu adasigaranye n'umwe, kuko abana biwe bose bari bapfiriye icarimwe. Kugira ngo Biludadi ace amubwira amajambo yo kumukindaga nk'uko vyari birenze urugero. Mu nyuma rero Imana yarashumbushije Yobu imuha abandi bana. Imana nishimwe. Biludadi amaze kuvuga amajambo menshi aherereza ibyago kuri Yobu amwagiriza ibyaha, arangiza avuga ku murongo wa 21 muri iki gihimba ca 18 ati: "Nukuri aho niho iwabo ugabitanya, kandi aho niho hantu h'utazi Imana." Biludadi rero yarerekanye ukubaho k'umunyakibi n'iherezo ryiwe. Yaharura Yobu mu banyakibi, kandi aramubwira ko ubwiwe buheze. Biludadi na bagenzi we ntibashobora kwibaza ko ivyashikiye Yobu vyatumwa n'ikindi atari ibyaha. Babona yuko Yobu ari umunyakibi yanyegeje icaha c'agacamutwe. Mu majambo Yobu yabishuye yaravuze ati: "Mbega ntibishoboka ko hari imvo mutazi zoba zatumye Imana yemera ko mbabazwa? Ibyo muvuga bishobora kuba vyo, atariko ahubwo hategerezwa kuba hari izindi mvo mutazi." Biludadi rero ahejeje kuvuga, Yobu nawe yaciye amwishura nk'uko tubisoma mu gihimba ca 19 c'iki gitabu ca Yobu. Yobu nawe nyene ntiyavyifashemwo neza mu kwishura amajambo bagenzi biwe bamubwiye. Yarazi neza yuko ivyo bavuga atari vyo, ariko si kuvuga ko nawe ivyo yavuga vyose vyari ivy'ukuri. Ico gihe ntiyarazi Imana bikwiye, naho hari vyinshi yagiye aratahura. Reka rero twumve amajambo Yobu yakoresheje, duhereye ku murongo wa 1 n'uwa 2. Havuga ngo: "Maze Yobu arishura ati: Muzogeza hehe kubabaza umutima wanje, mukamvunaguza amajambo yanyu?" Abo bagenzi ba Yobu bari bamaze kuvuga amajambo menshi yo kumuca intege no kumucurira, kugeza aho womengo nta kindi yosubizayo. Ariko aravuga ku murongo wa 3 naho ati: "Ubu n'ubugira 10 munshinyagurira, nta n'agasoni mugira mukungirira nabi." Uko baguma bavuga niko imitima yabo yashishikara kuja kure y'umutima wa Yobu. Ibyo bavuga ntivyari vyo, ariko na Yobu siko yavuga vyo. Iyo yihorera ntabishure ku majambo yabo adaditse, yari kubagiza ubwenge kurushaho. Ariko yagerageje kwigwanirira nk'uko abantu n'uwu munsi usanga bamenyereye kwigwanirira. Iyo tuvuga ubutumwa bwiza, usanga ari benshi batugwanya kuko batemera na gatoya ivyo tuvuga. Hari abavuga rero ko muri ico gihe dukwiye guca twandika ibitabo vyinshi vyerekana ko ivyo tuvuga ari ivy'ukuri. Ariko ivyo wari ukwiye kumenya ko bidakenewe. Abatuzi bazoguma batwemera batarinze kuronka insiguro. Abansi bacu nabo ntibazotwemera naho boronka insiguro nyinshi. Yobu iyo yugurukira Imana bikwiye, akayihereza ubugingo bwiwe, yari kumviriza amajambo ya bagenzi we, hanyuma agaca bugufi akihorera. Ariko yashimye kuguma yikimbukira. Hari benshi muri kahise bagwanijwe cane, bahogwa ukuri ariko barihorera. Mu nyuma abantu bateba babona ko atakibi bariko, kw'ivyo babagiriza vyose vyari binyoma. Wibuke yuko n'umwami wacu Yesu Kristo igihe bamuregera imbere ya Pilato yahisemwo kwihorera. Yobu uko yigwanirira niko bagenzi biwe bazana yandi majambo akaze, kandi bakarushiriza kumva bamwase. Iyo yihorera ntibari guhaguruka ibihetangabo kenshi
bamubwira amajambo atamwubaka. Dushishikare twumve amajambo ya Yobu ku murongo wa 4 avuga ati, namba naracumuye koko igicumuro canje ni jewe kiriko. Wibuke rero ko bagenzi ba Yobu bari bahereye kera bamwagiriza ko ari kw'igicumuro gihambaye yanyegeje. Aho umuntu yumva ko avuga ati ni jewe nzohanirwa ico caha nimba kiriho. Ariko yibuke ko atigeze yemera ko yacumuye. Nshuti yanje mugenzi, kumenya ko atacaha kikwagira ni kimwe, kumva yuko wiha Imana navyo ngo igume guhingura ni kindi. Ico kubera ciza rero nukurushizaho kwiha Imana ngo igume kweza uko bukeye uko bwije. Reka dusenge. Mana yacu y'urukundo, turagushimira kuri izi nyigisho uri kuraduha, utwereka yuko umuntu kenshi akunda kuhagiriza abandi ibyaha, ariko nawe akiyita intungane. Ariko turabizi ko ata muntu yoba intungane imbere yawe kiretse abihawe no kwizera Yesu Kristo. None rero ndasengeye umuntu yakurikiye kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya ngo atahure ivyo kwagiriza no kwagirizwa ibyaha, amenye yuko atamugororotsi ariho atari uwejejwe na Yesu Kristo. Ukugororoka kwacu kubonerwa muri Kristo. Uwo rero muhishurira ivyo, niyagira ababimwagiriza yige kwinumira, kuko we uzomucira urubanza rumukiza. Ndabisavye mu izina ry'Umwami n'Umukiza wacu Yesu Kristo. Amen. Cigwa cacu c'uyu munsi igarukiye ngaha, naho ubutaha Umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr akaburungu org. Ushobora kumviriza ikiganiro co muri indwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri WhatsApp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.